Ku munsi w'igenekerezo rya 15 ruheshi n'umunsi wahariwe kurwanya inzara ku isi. Mugabo umva uwo munsi ushitse aha mu Burundi turi mu bihe bidasanzwe kubera iki? Uravye ibijanye no kurwanya inzara, ibijanye no gufungura ingene byari byifashe mu gihugu cyo Burundi, aho n'ivyigwa vyahora vyaravyerekanye mu misi heze ko 70% y'abarundi wasanga bari muri kijya bita sécurité alimentaire, no kuvuga baba babayeho bataza kubona neza ico baza gufungura. 40% y'abana bakafungura nabi, bashobora no kugwara ingwara zivuye gufungura nabi bya bita malnutrition chronique. Uravye igihe ibihe gihugu kirimwo rero, ahubwo tuvuga tuti impungenge yuko habwo abajoja muri iyo sécurité alimentaire mu ngorane zo gufungura bashobora no kwirongera mbere, ugasanga twese dusa n'abagiyeyo. Kuko uko byari vyifashe, uravye umwimbu ko warusanzwe ari umwimbu utagishoboye gukwira neza igihugu. Uravye ivyimburwa vyinshi, ivyo bintu by'ibitoki ingene vyasubiye inyuma, ijumu, ivyo vy'ibiraya, ivyo ibiciro vyari bigeze ko kubera umwimbu wabo wagiye ugaragara ugabanuka, ugasanga byatewe n'ingwara ntibishoboye kuvugwa hakiri kare, ndetse ugasanga bimwe vyaranaheza ari nk'amateke bitagishobora kuboneka, bijya bita tubercule. Tukaba twaragiye muri uwo mwimbu ngo w'ibigori, bakavuga ko umwimbu mu mwaka uheze umwaka bari wagenze neza. Mugabo kugenda neza naho nyene ata statistique zikwereka abarundi ingene bafungura ibyo bakeneye mu mwaka, ugaca uraba n'umwimbu waronse, ntushobora kugenda kuvuga ngo naronse umwimbu w'umurengera ngo sur production. Nico gituma twama turiko turihenda, tumaze kwihenda kenshi mu bushikiranganje buri n'ubworozi babiduhenda ko mu myaka iheze basanga barihenze. N'ubu nta ushobora kwemanga mu mwimbu warabaye umurengera mu gihe ata statistique zerekana ibyo abarundi bakeneye ku mwaka n'ivyo ushobora kuva hanze kugira bisahirize. Kandi unduraho n'uwo mwimbu w'ibigori murazi ngene vyagenze, umwimbu abanyagihugu atashoboye kwikora ko neza ngo bashoboye kugurisha ngo bagire gute, bica muri cya kigo anagesa. None ingaruka ntizabaye neza kandi byaragaragaye. Uwo mwimbu rero twagira tubwire abategetsi bo muri leta, umwimbu utagiye muco bita chaîne de valeur, ujya mwimbu wimbuwe utagiye muri chaîne de valeur, uje ku isoko sirikire ube transformé, bashobore kuwihingura bahingure mwibi na biriya ngo usirikire utembere, uwo mwimbu mu by'ubutunzi twe tubizi ubaye impfagusa. Hajya harabaye agahombo nemwe vya PIB, ubu bavuga ngo produit intérieur brut, ujya nuba wagiyemwo ubupfuye ubusa. Produit stagiye muri chaîne de valeur ntaco ibikimariye igihugu. Murabona ko vyinshi vyanaboreye no mu hari vyaboreye mu mazu, hari ivyononekaye, hari bikiri mu stock bitagiye bitashoboye gutembera, bavuga ngo bizobwa ntibabigura. Ni ikibazo rero gishobora kwitonderwa. Hanyuma mu gihe hacaje mu kibazo c'igitoro, bikiye kunyura ibintu. Igitoro kigiyemo nibijanye n'ibifungurwa vyahora bitembera biva habija handi, igiciro cha transport kibaye umurengera, itaxi kiragurwa 70,000. Haro nibidashobora kumanuka kubera vyabuze ingene bimanuka, ugasanga biriko biraborera iyo biri ahantu, ugasanga biriko birononekara. Na wa mwimbo muke dusanganywe vyanke kutembera. None ibyo gufungura muri gihugu biza kugenda gute? Aka kaga tugiyemwo kaza gutuma ibyo gufungura bigenda gute? Iki kibazo c'igitoro cyo kibandanije, twese turashika yuko inzara iratumera naye mu misi iza. Mbega amakara natashobora kuboneka, natamanuka, ivyimurwa ntibimanuke ngo bize gufungurira abanyabisagara, bizogenda gute? Ibi yo gufungura ivy'inzara bishobora kutubangamira bimwe bikomeye. Ico kibazo c'igitoro giteza kuva mu nzira. Ico kibazo bango ni c'amadovize, kandi undura nuko twumvise n'umushikiranganje y'ikika ca leta umengo ntiyatwijeje neza, avuga yuko amadovize ari kararonderwa. Ariko n'ubu turasubiye kuvuga tuti ijya banki nkuru y'igihugu nitayifise amahera yo kurangura igitoro, none harangurwa iki? Hagurwa iki? None importation zahagaze mu gihugu mu bisanzwe zivuye mu mafaranga y'banki nkuru y'igihugu. Nubwo igihugu rero kiriko kiratera kija mumwe bita faillite, leta yohagabira igafata ingingo zihuta. Ayo madovize muri BRB turasabye ahubwo umukuru w'banki nkuru y'igihugu atwereka ayo madovize ingene angana, arikagura iki,
ayo muri uku kwezi kwa gatanu kwa gatandatu yaguze iki nasori iyo raporo ayo mafaranga ngo ntayahari ni ibintu bitumvikana noneho bahinjira iki none ubu leta igura iki kuko nizo nteguro z'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka uzivye amabije mu barundi ntaco babigifise bisigura mu gihe izo bije zitabakura mu ngorane mbege bije utora ntigwiza umwimbu ngo twege dushorere ibintu hanze bije dutora ntitume umwimbu mu bisata kana kuboneka kugira abantu basayirizwe bije dutora ntishobore gutora ikibazo c'igitoro we wumva mu barundi ceza kwisigura iki haragezaho tukwikubita gashi kuko ibibazo bishaka kutugariza vyoba vyinshi kandi leta ye nayo nimenye uko ubu rero ko riko ruragera nako umushikiranganje w'agaca leta ariko aravuga kurya mu nama nshinga amateka mu bazo ngibi leta yotegeza kumenya yuko hagezaho yugurura imbibe abantu bagashobora kwinjiza ibintu abashobora kutwinjiriza ibintu babikura mu bihugu duhana imbibe bakabizana ivyo bitoro byari byose bikinjira none two bikurahe badashoboye kuvyinjiza none ubuzima burahagarara bigenda gute leta nini baza banatubwire ico ariko barakora kugira ibintu bive mu nzira n'ahandi ho urabona no mu muryango uri umugabo utatanze rasiyo bizokubwira abana ngo nimuze bazoja kwimenya ntuzo bizokugora ingene ushobora kubasubiza ku murongo mu gihe abana utabafunguriye batafunguye bazokwideburuya bagende babirondera ahandi twibaza rero iki kibazo rero leta yocicarira ikacicarira ayo madovize nibatwereka ayo madovize nkenangana kubura amadovize yo kwinjira n'amaritera ngahe gitoro nukuri ibara ryo bajyaguye ko barakamara amazi